Uburyo mwake karibu kuri Diodone ND channel. Umunsi akaru gatoya ngomba tuyageko. Yanatinze yinge tukayageko. Rero ino munsi ikintu ngomba ko twoyaga koko ni ikintu kijanye ni kwitahura ni kwimenya nkuko ndama ndabivuze. Mugani no munsi ngomba ko wewe wo kwibaza ikibazo. Iki kibazo naco nta kindi ni iki: wewe ugwana niki? Wewe ugwana niki? Ico ni kibazo ukwiye kwibaza, kubera burya mu buzima hari ibintu vyinshi twirukira. Hari ibintu byinshi twirukira turonka n'ivyo twirukira tutaronka. Hariho n'ibindi twirukira kandi ivyo bintu biri hafi yacu, biri muri twebwe. Rero mu buzima wewe ugwana niki? Hari abagwana no kurondera ubuzima bw'amafaranga, hari abagwana no kurondera ubuzima bwa mpwemu, hari abagwana no kurondera ubuzima bw'imbaraga bw'umubiri, hari abagwana no kurondera ubuzima butandukanye. Mugani ni ingwano yawe, ni ingwano ushobora gutsindira umenya uburyo woshobora kuyigwana, umenya uburyo woshobora kuyigwana. Kubera burya ingwano yari yose utazi ngene ushobora kuyigwana, uzurakubita imigere n'amaboko ugasanga nta na hamwe bigushikanye. Rero ingwano wowe uriko uragwana, manza kwibaza ico kibazo: wewe uriko uragwana niki? Ugwana niki? Ibintu woba uri kwirukira mw'iyisi ubu nyene mwaka kanya mw'isa, hanyuma ukamenya ivyo bintu vyari vyo kugira umenye ingene wofata ingingo yo kugira iyo ngwano uriko uragwana uyicindire. Rero utibagiye ikintu ca mbere kugira ugwanye ingwano woba ufise ni kumenya ni gutahura ingene ushobora kuyigwana iyo ngwano. Nta bundi buryo ushobora kugwana ingwano cane cane iwawe utayigwanye buke buke. Ingwano yariyo yose, nyamba ari ingwano ndende, ingwano ngufi, ingwano zo gutwara umwanya n'imyaka, ingwano zo gutwara ubwenge, ingwano zo gutwara ibintu vyarivyo vyose kwino si ubumenya, ni ingwano igenda au gwana buke buke. Urumva nta yindi nzira kugwana iyo ngwano, ni kugwana buke buke mpaka ukazoruhukira uyicinze iyo ngwano. Rero wowe umaze kwitahura iyo ngwano ufise n'ingene ushobora guyicinda, ari bwa buryo bwo kuyigwana buke buke, uzoyicinda kandi umucindo uzowubona. Rero nk'umunyeshure ariko aragomba gucindira amashure, umva iyo ni ngwano. Mugani ni mwiyo ngwano yo gucindira amashure hari izindi ngwano aba afise, kubera aracara umuntu ari muto, aracagomba kwitahura uwo ari we, aracagomba kumenya jewe kw'iyisi nzohagendera gute, nzokwifasha gute kugira ngere mu bihe vya kazoza vyiza. Kubera bitandukanye n'ingwano wovuga ngo ati iyo umuntu yisumbuye, kubera nawe nyene afise ingwano ziwe zo kwitahura mugari zitandukanye n'iz'umuntu akiri muto. Urumva twese tugenda turagira ingwano zitandukanye bivanye naho tugeze n'ibihe turimwo maze naho tubaye. Amaze gutahura ivyo ushobora kumenya ngene wogwana iyo ngwano kandi ukayicinda. Ingwano yariyo yose, yamba ari ingwano yo mu mutima, ingwano yo kwitahura, ingwano yo kurondera uburyo woshobora kubaho bwiza, ingwano yariyo yose kugira uyigwane, kugira uyicindire, nta bundi buryo atari kuyigwana buke buke. Rero gusa ico ndogusaba wewe ni kuyitahura iyo ngwano yariyo, hanyuma ukamenya ko ushobora kuyigwana buke buke kandi ukazocinda. Sindavuze ngo ati ngo ni ingwano imeze gute, imeze ukuntu uko. Ya ikibazo ndagihaye wewe kandi inyishu ni uza kuyironka, nta wundi.
ikibazo ndagihaye wewe, inyishu nibuza kuyironka mugari ndaguhaye inyishu ingene ushobora kugwana iyo ngwano. Uribaza ico kibazo, ingwano jewe ndiko ndagwana imeze gute? Ni iyi ingene rero ndayigwane bukebuke, kandi bukebuke ugiye urayigwana uzoyicindira, uzoronka uwo mucindo. Yego ni ibintu vy'amajambo mato umuntu ashobora kuvuga mugani bigoye gushira ku ngingo. Rero vyari vyose kwishi ni gutora umwanya ukavyitondera ukabigira ko bukebuke, kubera ibihe bitarashika naho wogwana gute aho uzosanga ngwana itwaye n'umwanya muremure naho gatwara umwanya mugufi, bivanye n'ibintu twe tudashobora gutahura vy'ubu buzima turimo. Aka video karako karungikire mugenzi wawe kugira nawe nyene ashobore kumenya ingwano, abariko aragwana we nyene yitahure ngene yoigwana. Ntiwibagire kugira subscribe kubera vuba turarwicinga abantu 2,000 kandi afise aga surprise uzobashirirako. Kandi ntiwibagire kugira comment ngaho wandike nawe ingwano uba uriko uragwana, aho uburyo nawe washobora kugwana ingwano zawe wumva atangorane zo kwandika ngaho muri commentaire. Hanyuma tuzosubira kubona niyo twabonana. Peace.